Eglise ya mbere burya ni muhira. Eglise ya mbere ni muhira, no kuvuga ndashobora kwitanga ko je nk'akarorero ngifise abana bato. Nibaza ko mu rugo rw'abapastori turakira abashitsi cyane kandi kwakira abashitsi n'umuhezagiro. Samezi menshi aheze nibaza yuko hariho niyo sezo bimwe ko aravuga igihe twari dufise abashitsi benshi ndibuka ndiko ndakoropa ndushe nari ndushe gose ndavuga man ndafise ukuntu na division iminsi nkavuga nti uyu munsi no kwakira abantu hari ukeneye ko ndamuraba nzomuraba n'uyu munsi biri kuri uyu munsi hanyuma ndafise umunsi wo gukora akazi kanje ko muri bureau hanyuma nkagira umunsi wo kubana n'abana nkagira umunsi nzi neza ni umunsi no gusenga n'umunsi w'umugabo. Jewe ni ikintu Imana iheruka kunkosorako kandi nizeye ko biza gukosora n'abandi batwumviriza. Ubwa mbere nari umuntu mfise ishaka ryinshi ryo gukorera Imana kuva mu buto bwanje, yari indoto yanje. Hama Imana icimpezagira umugabo nawe dufise inyota imwe kuri urwo rugezo. Hama tuca dusanga yitavye muhamagaro turi kumwe tukikora ubukwe ntiyari pasteur. Hama Imana yaramuganirije ko igihe kimwe tuzi ko abapasiteri umengo n'abantu baba barakubititse umengo ntubona ingene bizogenda ndavuga nti jewe aho siho bizoja. Hama rero arambwira ikintu gikomeye, ikintu nasanze muri culture burundaise tudafise ni vacances. Je sinzi ko je nakuriye ngaho i Bujumbura sinibuka numva ngo papa na mama bagiye muri vacances barashobora gufata muri semaine vraiment ugasanga nk'ubu uye nta buzima bafise, haba hari abantu benshi batetse bariko barazimana, abashitsi buzuye babadyamitse hasi muri saro. Ivyo vyo mwobivuga kwiki nishaka gutuma abana bumva umuhamagaro w'umuvyeyi batawukunda. Bakunzi ba SSH Burundi TV, numunezero ntangere kubakira uyu munsi. Tubazaniye akaganuke gakomeye, tubazaniye abashitsi beza, ndazi ko muza kudushimira. Rero kugira ngo abo bashitsi mubanze mubamenye, nagira ngo mbanze ndabakiriye bashitsi beza. Imana ibahezagire cyane kwitaba kamo twabateye. Hanyuma nagira ngo mubanze mwidondore, muvuge akazina kanyu, muvuge imirimo mukora, muvuge n'ishengero musengeramo. Murakoze kuma ijambo. Nitwa Madame Niyongere Francine, ndubatse, ndi mama pasteur muri Eglise ya Life Center, dukorera mu Nyakabiga. Urakoze cyane. Uyu mudamu n'umudamu vraiment ari mu mirimo y'Imana kandi ayikora neza. Jewe ndamuzi turazinanye. Imana iguhezagire Francine, turanezerewe kukwakira. Ibubamfu bwanje murabona ubundi mufaso ni mwiza. Ego nawe nagira ndamusabe yidondore, ababwira akazina, ababwire n'ishengera sengeramwo, ego n'imirimo akora. Murakoze cyane. Jewe nitwa Aurélie Gahimbare, nkaba nubatse na Pasteur Jean-Claude Makaka. Eglise ni Eglise Carpos, hama nkaba ndumumama w'abana w'abahungu batatu kandi ndaryohewe cyane kuba ndi hano. Murakoze cyane kuba mwadutumiye. Ego namwe twashaka tubasabe mwidondore abagiye kutuganiriza. Nitwa Nsengiyumva Alice, ndumu mama w'abana babiri, abanubakanye na Oled Ndayisenga, n'umupasteur muri Eglise CLM korera muri Odeon Palace, nanje nkaba nkorera ibikorwa by'Imana aho nyene. Murumvise uyu munsi ko tubafitiye aba mama pasteur, ndazi ko hariho n'abakristo babo baza kunezerwa mu gukurikirana bino biganiro. Rero murabona ko tutahengeshanya kubategurira ibyiza, ntacyo tudakora kugira ngo tubazanire abantu beza, kandi ndizera ko biza kugenda neza. None mwese muhira mwasa amahoro. Biraboneka no mu maso ko muraba mama munezerewe. Rero imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, nagira nsabe Madame Francine
adushire mu biganza vy'Imana kugira ngo ivyo dukora vyose Imana ibiri hagati muri twebwe. Mwami Yesu turagushimiye kuri Imana nziza, turagushimiye Mana kuri uyu mwanya uduhaye kugira ngo tugire ikiganiro n'aba bamama. Turagushimiye Mana ko hari impamvu wadutoranije kugira ngo dukore iki gikorwa. Ndasenga mvuga ngo reka mpwemu yera abane natwe mu kintu cose tugiye kuvugira aha hantu, mu mpanuro, mu kuganira, mu kuganiriza benshi bagiye kutwumva. Ndasenze ngo ubushobozi bwawe mpwemu yera bugende bushike mu mitima y'abantu bose bazokurikirana iki kiganiro, buhindura ubuzima bwabo, buhindura ingene babona ibintu. Mwami uhakorere mu majambo yose tugiye kuvuga, uhakorere ubwiza bwawe bushike kure mu izina rya Yesu. Igikorwa cawe Mana kibandanye gukoreka mu buzima bw'abantu bawe. Tuguhaye icubahiro tuvuga ngo mpwemu yera ufata ivyumviro vyacu, mpwemu yera udukoresha igikwiriye uyu munsi, amajambo akwiriye aba ariyo atuvamwo kugira ngo ufashe ubwoko bwawe. Tuguhaye icubahiro Mana mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane udusengeye neza. Rero nagira ngo tutangure kuganira, ndababaze akabazo ka mbere. Mwebwe muratubwiye ko muri abadamu baba pasiteri kandi umudamu w'umupasiteri nawe aba ari umupasiteri. Mbega none ndazi ko naho muri abadamu b'abakozi b'Imana murafise n'imirimo ibaraba, murafise ingo mutunganya, murafise abakozi, murafise abana. Mbega ivyo bintu vyose murabikora biboroheye? Ntangure kuri wewe. Murakoze cyane. Nivyo haba hariho akazi kenshi kandi ico nkundira Imana nuko Imana iradutegura. Imana iradutegura kandi Imana ntikanguka ibonye dutanga gukora aka kazi canke dutanguye akandi, iba yagiye nyine irapanga ingene tuzogenda turatera imbere. Nka jewe nkora mu ishengero ariko ndafise amashirahamwe ntwara, nkongera nkatwara ega burya n'urugo nishirahamwe. Agwa niryo rikomeye gose. Urugo nishirahamwe rikomeye. Hanyuma nta na rimwe vyoroha, mugabo umuntu ategerezwa kwiyorohereza ubuzima. Ni ukuvuga yuko umuntu agenda yiga ingene atunganya ivyo ariko arakora, kandi nk'abadamu akamenya ko ibintu byose bigira saison yabyo. No kuvuga ko abana bakiri bato hari ukuntu nipanga bihinduka abana bamaze kwegera imbere. Ego biroroha, oya ntivyoroha, mugabo Imana iraduha inkomezi igaca itwereka ingene tubipanga. Ego ariko nashaka yacari kuri wewe utubwire, kuko hariho abantu batamenya kumenya ikintu kugikora mu mwanya wacu. Ugasanga ni waba ufise abana batoyi ugomba gukora nk'ufise abana bakuze. Mbega uhanura iki nk'abamama usanga bashaka kuguma mu mirimo yo kuri eglise kandi bagisa abana batoyi, umva bo bahanura iki? Urumva iyo ni kosa rikomeye cyane gose, kubera eglise ya mbere burya ni muhira. Yego, eglise ya mbere ni muhira. No kuvuga ndashaka kwitanga ko je nka karorero ngifise abana bato, uwa mbere n'uwa kabiri basumbana 19 mois, kandi nabaronse ahantu atabakozi n'abamfise kugira bamfashe. No kuvuga ko ya mirimo yatuma nguma kuri eglise ntayo nashobora gukora ndabafise, kuko nategerezwa kuba ndi muhira. Mugabo nkaguma numva ashaka gukorera Imana. Imana yacinyereka ingene nshobora kuyikorera ndi kumwe n'abo bana. Ari gukora kuri internet, ari dimanche kuja kwiyokupa muri Sunday school. Imana irakwereka selon iyo saison urimwo ingene ubitunganya, ingene ubipanga. Igikuru je nabonye cafashije mu masaison yose, kuko urumva ubu mwana wanje mukuru afite imyaka 15, urumva ubunye yakubakuze. Igikuru nabonye Imana yadufashijemo ni premier makubivugana n'umushinga ntahe. Nkabanza kubasiyo yuko je uko ndavyumva niko nawavyumva. Hanyuma tugaca rero twandika, kugira agenda, kugira calendrier, harya umenye uti iyi saha inzoba ndiko nkora iki, inzoba ndiko nkora iki, ukagenda urabipanga. Nico kintu nabonye kidufasha naho haba hari byinshi byo gukora, kubikora neza ko milfo atakazi umuntu aba ariko arica. Kandi nawe atari ko arica. Nivyo nukuri ivyo muvuze nivyo. Madame Alice, mweho ngo bivuga kwiki? Nawe ndibaza kwisabana kandi ndabona kukiri muto, ushobora kuvuga ifise n'abana batoyi, ubyifatamwo gute? Mbega birakorohera, mbega ntibikuvuna? Yego, mfise abana batoyi, umwe afise imyaka 10, uwundi akwejije 6. Baracari bato, baracakeneye ko ndabambika, ndaboza, byose nkabikora.
ndabishobora mugabo hari igihe numva ko ndushe ego ndibuka nibaza ko mu rugo rw'abapasitori turakira abashitsi cyane kandi kwakira abashitsi n'umuhezagiro samezi menshi aheze nibaza yuko hariho niyo sezo bimwe ko aravuga igihe twari dufise abashitsi benshi ndibuka ndiko ndakoropa ndushe nari ndushe gose ndavuga mana none nejeje kugaburira abana ifoko abantu bashika hasa neza numva ndushe vraiment none ibindi ko ndanakora urabibona aho rero ndishaka kwerekana aho nkuri nguvu zo gutuma nkora ivyo nkora byose muri uwo mwanya tuwe tubakure vraiment tubakumutangano si hafi umuntu aranyandikira ambwira ngo ngira nze muhiri wawe ndavuga mana jewe hariho rendez-vous nibagiye uyu muntu ashaka iki acaraza ariruka aca ambwira uraje icari kinzanye agishitse namubwiye nti nibagiye ikintu ko nari mu bintu byinshi nagiye kuri eglise naravye abana ndiko ndategura inzu ndashaka kuba nakwibagiye umbabarire ngo narinje kugushimira ingene udukunda aho nari meje gusenga ryasengesho manura nabibona basi iki gitanda ndiko ndasasa acarasigira envelope kandi envelope nziza vraiment acaragenda kuva uwo munsi nameya yuko Imana ibona vya bintu vyose igendera twizeza vyose kandi iragutegura ohe yabivuze neza igendera gutegura nibaza ko uyemereye ati nzogukurikira Mana jewe ndi ngaha kugira ngo unkoreshe irafise ikugutegura ikakuvana kuri nivo ya mbere ikagushaka ku ya kabiri ikagutesta ikakongereza kwa kandi ugasanga usigaye ufise vyinshi hanyuma ikindi nibaza kimfasha jewe kwa kenshi mba ndi kuri eglise nkora kuri eglise ndafise ukuntu na divije iminsi nkavuga nti uyu munsi no kwakira abantu hari ukeneye ko ndamuraba nzomuraba n'uyu munsi biri kuri uyu munsi hanyuma ndafise umunsi wo gukora akazi kanje ko muri bureau hanyuma nkagira umunsi wo kubana n'abana nkagira umunsi nzi neza ni umunsi no gusenga n'umunsi w'umugabo hanyuma nkasanga indwi yaheze nashoye kubikora hari ivyo nifuza gukora ntashika ko mugabo la majorité bijanye no n'igikorwa c'Imana ciri kwirampamagarira ndagerageza yego reka nje kuri madame Francine weho mubifata gute abana bangana gute mbega ntibakura mbega ntibikugora ubigenza gute kuko uyu munsi turashaka kuganiriza abantu bari mu murimo ariko ugasanga birabananiye kubikora canke bahevye umwanya bawushira mu kintu kimwe ikindi bakagita yego urakoze kumpa ijambo nk'uko abagenzi banje bahejeje kubivuga jewe ni ikintu Imana iheruka kunkosorako kandi nizeye ko biza gukosora n'abandi batwumviriza ubwa mbere nari umuntu mfise ishaka ryinshi ryo gukorera Imana kuva mu buto bwanje yari indoto yanje hama Imana icimpezagira umugabo nawe dufise inyota imwe kuri urwo rugezo hama tuca dusanga umutima wose n'inguvu zose twabishize mu gukorera ishengero abana nsanga aho nahasamaye ko ndakivuze nerekana intege nke nk'uko abandi babivuze ko birashoboka n'abandi baba bafite ico kibazo hama ndashimira Imana twaragize ibikorane vya SSH la fois passée batumira umukozi w'Imana arakivugako nukuri akivuze ko numvise avuze jewe avuga ati si vyiza ko mwese babiri umushinga ntaye n'umudamu mwirigwa ku rusengero mufise abana babarindiriye mwambajije ko abana bangana gute mukuru afise 16 ans uwa kabiri afise 14 ans uwundi afise 6 ans donc n'abana bakeneye ko batubona rero jewe narikosoye kandi ndavuga n'Imana ndagushimiye ko urabona inyota yanje muri inyota yanje aha nariko ndabikora nabi unkosoreyemwo reka ntangure gupanga umwanya ca ndatangura ndapanga ndavuga ni bon ndavugana n'umushinga ntahe ndakimubwira ni vraiment batwigishije ukunuku avyakira neza arambira ati nivyo raba ukuremo umunsi umwe wewe ubiyokipe hama nanje nze ndagenda tuca dupanga gutyo rero ni kuvuga ngo mu ndwi narafashe umunsi wo kubana n'abana iminsi y'amavakanse naravuga nti reka mpagarike ngire nka konje nka kurya umuntu ku kazi afata konje ndavuga nti ndahagaritse ama activité yose ya après midi aho nja hose ntegerezo kuba ndi kumwe n'abana ari muri repetition ari mpagarika kwakira abantu kuko nsanzwe nkora igikorwa cyo kumviriza abantu muri eglise rero narabonye ko abana cabagarukanye mu buzima narabonye ko abana hari uburyohe basigaye bafise ndavuga nti finalement
twari twarabishe. Rero ndakosoye mama pasteur akunda ibikorwa vy'Imana, nukuri iki kiganiro caje ku bwanyu kugira ngo dushobore gukorera Imana mu rutonde tutariko turakomeretsa ab'Imana yaduhezagije. Imana ibahezagire. Ego, hari ikintu ngomba kugaruka kuri madame ego wavuze ngo urushengero rikuru n'umuryango. Ico kintu wogiteba ko gatoya kugira ngo vy'ukuri usigurire sinabakenyezi gusa n'abapapa ukibasigure ko umuryango ari ikintu gikomeye. Umuryango udakomeye ntiwoja gukomeza abandi bantu bo hanze. Mwogisigura vraiment ico kintu abantu bakacumva. Ivyo rero si kuba famille y'abapasteur gusa no mu miryango yose ishengero rikuru vraiment riba riri muhira, kubera niba muhira tudashoboye gusonera d'ailleurs ivyo bibiri tubwira, hariho le papa, hariho la mama, hama hakaba hariho n'abana. Umuntu akabigisha kumenya Imana, umuntu akabigisha ingene batambuka bumva Imana, bagatambuka mu nzira Imana iba yaciye. Tudashoboye kubikora muhira ntidushobora kubishobora kuri eglise. Ego ari amafamiye nayo y'abapasteur, pasteur ntashobora kuja imbere y'ishengero ngo yigishe ivyo batapratika muhira. Ego tubona nk'umupasi agenda imbere akavuga umwana agacaguma yimyoza ati jewe umuntu sindamubona ivyo ariko aravuga muhira si vyakora. Ubu uri kuwinjiza mu mutwe w'uwo mwana yuko ufashe micro urashobora kuvuga ivyo ushaka, mugabo hagira gukora ugakora le contraire. Rero ivyo bintu rero nibaza ko Imana irabifise en horreur. Ifo yuko tubanza tukiga muhira, tukabanza tugatunganya muhira. Hari n'igihe ushobora gusanga iyo dimanche pour une raison quelconque umwana yagwaye canke ukabona tisha uno munsi byarigeze gushika nk'ugasanga nk'umwana vraiment yagwaye canke ukabona ko ari muri situation ubona ko atoshobora kuja kuri eglise. Uwo munsi ugacuvuga ati urazi kugira rero twubake neza reka no munsi dukurikire en ligne abanze asubira amere neza kuko uyo onye Imana izomutubaza. Hari igihe abantu bakekeranya bati mbega Imana yarampamagaye kugira ukora akazi k'Imana, mbega Imana yarampamagaye tukabiduta. Mugabe ikintu coco kiri sure waravyaye Imana yaguhamagaye ko umuvyeyi. So aho nta dute nimwirimwo. Nukuvuga yuko imbere y'Imana uyu mwana Imana yamuguhaye gutya umutegure kugira azokora ico Imana yateguye ko azokora kuri inosi. Uzoshika imbere yayo wishura uti voilà wa mwana wampaye ni gutya. Rero ivyo bitangurira muhira. Ndagiyewe numvise Maseur ariko aravuga ingene Imana yamukosoye agaca zaramara umwanya muhira. Twe twarahezagiwe abana turabigishiriza donc cours zisanzwe ishure. Ego ivyo rero bigaca bituma dukwegana hose, tugendana hose, bageba bafise amakaye mbanzi mu biharuro. Ngaha nivyo ariko arabishobora, ngaha biriko biramugora. No munsi ugaca usanga niyo tugiye kuri eglise yari afise ibyo ategerezwa gukora, sinamusigiye wa mwigisha ndamubwira ngo tugende tujanye, bakabona ko ishengero ni continuation ya famille. Uko papa uko mama bameze bafise micro niko bameze bari muhira. Ego ya grâce bagirira umuntu wo muri eglise yaje kwihana niyo batugirira kugira ntitube babavyeyi bashika akabari tutanga amategeko gusa tutanga amategeko kubera tubafise umwanya muto kandi kwishengero babonye abandi twabababari. Mugabo gacoshika muhira ukagira voilà c'est ishengero vraiment rikuru ni muhira. Ego Madame Alice namwe mu byumva gutyo. Ego ahubwo je nako niyumvira kwa mama pasteur ko hariho n'igihe twibagira abashinga ntaye bacu gasanga tufise ama repetition turafise ibikorwa tuko turakora kandi uteza kwikora. Hari abakiriso bakurorereye ugasanga n'abagabo bacu nta mwanya tubaha, n'abana nta mwanya tubaha, n'abakozi ntitubaha umwanya, nabo n'imiryango yacu kubera nibaza turafise ba mama bacu abakibafise turafise abo tuvukana ugasanga barabibagiye bakurondera kugira ati urazi ndafise programme kuri eglise nta mwanya ndafite. Mugabo umuntu aho kuri eglise aho gusavye ugasanga wamuboneka. Nibaza ego turabamama pasteur turafise ibikorwa vyinshi mugabo famille Imana izoyitubaza. Nitwashika mwijuru jewe nama mvuga nti umuntu wa mbere izombaza ni Grace na Mike na papa wabo nibo ba mbere izombaza ati warabakunze uko wateza kubakunda, warabaravye warabahaye umwanya uko wateza kubaha umwanya. Hanyuma nama nibona ndi imbere y'Imana mvuga nti
ubu nyene yombaza no kwishura iki. Ivyo rero birakunda kunkosora ingene mpanga imyanya yanje bikanampa n'amahoro. Iyo mvuze nti unumva no munsi iki gikorwa sindakibonekamwo kubera abana barankeneye, barakeneye aho nza kubatwara canke twumvikanye ivyo tuza gukorana, birampa amahoro. Ko mba mvuga nti nubwo wewe wonjija kwa mama pasteur ngira turaza kubishikako, turacirirwa imanza cane iyo tutabonetse mu byo dutezwa kubonekamwo, kandi twako turakora ama responsabilité yandi. Nubwo wonjije ukavuga ati yo ntiwahabaye, mu mutima numva amahoro ko mvuga nti ndazi ko ntasamaye, hari umuntu nariko hari igikorwa c'Imana gikomeye yampaye nariko ndakora. Nibaza bitangura mu gutahura ijambo ry'Imana ko ritubwira abana yaduhaye, umuryango yaduhaye, yonyene irawukunda cyane. Natwe rero dutegerezwa kuwuha umwanya ukwiye, tukawubona tukawusherisa neza biteye n'ubwoba imbere y'uko duha imyanya abandi bantu. Ndavyumva uko nyene nanje. Imana iguhezagire. Hama nagomba kubaza Madame Francine, mbega nk'umushinga ntahe yitavye umuhamagaro ari kumwe n'umudamu wiwe, urumva bagize mariage bataritaba umuhamagaro, hama umuhamagaro bakawinjiranamwo babana, mbe ico kintu ubona coroshe? Umudamu cyane cyane nk'iyo ari nk'umugabo yitavye umuhamagaro, umudamu atavyumva, mbega ubibona gute, ubyumva gute? Murakoze kumpa ijambo. Je nkoresheje intahe yanje, yitavye umuhamagaro turi kumwe tukikora ubukwe, ntiyari pasteur. Hama Imana yaramuganirije ko igihe kimwe azokwitaba umuhamagaro full time. Hama jewe sinigeze ndaciyumvira ko kizoshoboka. Ndabona ko tuzokorera Imana, me akora akandi kazi. Hama Imana ikimuganirije ko kuri we cari kiremereye, ndabona ko ari muri ico kintu nkarumaka ko yahindutse, me après araza kukinganiriza arambwira ati burya Imana yambwiye ko hari igihe nzohagarika vyose nitaba umuhamagaro. Vy'ukuri vyarangoye kwakira kuko sinigeze ndaciyumvirako. Hama tuzi ko bapasiteri umengo n'abantu baba barakubititse, umengo ntubona ingene bizogenda, ndavuga nti jewe aho siho bizoja. Hama rero arambwira ikintu gikomeye, yarambwiye ati ndazi ko ufise ubucuti bwawe n'Imana, uzosenge Imana izokubwira si ari ivyo canke atari ivyo. Nafashe iminsi 7 y'amasengesho, wa mutwaro ukomeye mvuga nti Imana utambwiye sinumva iki kintu, vy'ukuri ndegera Imana kandi ndayegerana n'umubabaro. Ndavuga nti numva umengo tugira dutakaze mu gisagara, ufise abana, uradepoje vyose ugiye gukorera Imana, numva umengo simbona iyo bizoja. Ico nkundira Imana yaranganirije inyuma y'iyo minsi 7, ngo ahantu kuri carnet, nukuri abamama pasteur n'abandi boba batwumviriza tuze tugira ahantu twandika. Inzira z'Imana zo kuvuga ishobora kukuganiriza ku kintu wigeze kwandika kera ikakizana nka message y'uno munsi. Nagiye numvise muhemu yarandongoye mu makarne yanje yaheze, nkwega carnet iri munsi nca nsoma ahantu umuntu yigeze kumpa message mbwira ngo hariho igihe muzohagarika vyose mwitaba umuhamagaro. Yabimbwi iyo message nayiguye ko imaze nk'imyaka 6. Nako narabonye itariki nayanditse ko akibimbwira uwo muntu sinavyumva, arambira ngo Imana ibahamagaye gukorera Imana ubuzima bwanyu bwose, ngo kandi mu kwitaba umuhamagaro ntaco muzoyiburana. Arambwira ibintu vyinshi no musi turiko turabona. Maze kubona iyo message navuga nti Imana iranganirije, ni jewe navuye aho nja kubwira umugabo nti uritaba, igihe nicagera uzokwitabe. Rero ndashima Imana ko mu vyayo ntidupfa kugenda tutavyumva. Muhemu yari afise uburyo bwose bwo kutuganiriza, vyatubereye umugisha kuvyinjiramo tuvyumva kumwe, nawe bimwongera inguvu ingene ndanamuhaye message irushiriza kuvuga muri we, tuca twitaba umuhamagaro tunezerewe. Kandi vy'ukuri ivyo yo message yose yavuze nivyo turiko turabona umugisha wo gukorera Imana. Okay, ukiri ngaho, mbe nk'abadamu badasenga, kuko hariho n'abadamu batashobora gusenga umwanya munini ngo bicare imbere y'Imana. Urumva ko wafashe umwanya iminsi 7 burya n'iminsi myinshi, si wari wowe ashobora kubikora. Nk'abagore badasenga bobo uwo bahanura iki? Kuko uri umudamu w'umukozi w'Imana udasenga,
ndumva umenga hariho ikibazo ku mama pasteur adafise umwanya wiwe n'Imana wiwe personnel nukuri biragoye hariho ibintu vyinshi bazosanga badahuza ko n'umutware wiwe nimba umwe yegera Imana cyane uwundi atari cyane hariho nivo batazohuzako nohanura umumama pasteur si n'umumama pasteur umumama wese akwiye kuba afise umwanya wiwe n'Imana kuko aho niho Imana idusanga ikatuganiriza aho niho Imana iza ikaduhuza kuri vya bindi tudahuza ikagusanga muri wa mwanya ikavuga ati yamari cari karavuga nico ukemera uvyemejwe na mpwemu yera nukuri ni ikintu gikomeye kandi novuga ngo ni ikintu umuntu yimenyereza kubasanzwe batari muri ubwo buzima bwo kubana n'Imana gukeye iyo myanya yo kurondera Imana ni ikintu umuntu yimenyereza kugira ngo yumve ko aho hantu yahageze ego sino intambara mu rugo zoba nyinshi ego muvyumva gute nk'abadamu badasenga kandi deja bafise igikorwa kinini mugabo bafise igikorwa kinini kandi uko bimera kose kiramukora ko nawe none udasenga uvyumva bigenda gute adasenga vraiment nta kintu na kimwe gishobora gukunda mu bisanzwe umuntu adasenga wenyine aba ariko yishira muri piège hari igihe abakijijwe kera tuba twarigishijwe umengo kugira vyitwa kuri kurasenga utegezwa kwisonzesha iminsi 3 utegezwa kugira iyo minsi 4 tukibagira ijya verse ivuga ati prier sans cesse ni sans cesse ndashobora kuba nicaye ngaha mugabo ndiko ndasenga ndashobora kuba ndi muri trafic mu modoka ndiko ndatwara muga nkaguma ndi muri iyo relation n'Imana ni kuvuga yuko ivyonye nkuko heriko arabivuga ni ibintu umuntu adevelopa ni ibintu umuntu agenda ariga ikiryoshe rero mu Mana nuko iyo umaze kugira experience imwe n'Imana ubuzi ko imaze kubikora ko imaze kubikora n'ibindi zobikora ni ukuvuga rero yuko umuntu ataravuga ati jewe ndi kuri niveau undi comfortable kuguma nsenga tora ikintu kimwe hari nk'igihe je nshobora gusengera ikintu nkavuga nti iki nta nico ndamubaza umushinga ntaye uwe nyene nkaza mbona waje kukimbaza ico kintu kibaye rimwe gusa uca utekana kuri ubuzi ko n'ibindi izobikora kandi bica bituma na wa mwanya wo gusenga udevelopa kurondera ego muvyumva gute mwebwe ga madamu Alice jewe umumama pasteur canke umumama afise umugabo wari pasteur adasenga nibaza ko ari afite ideni Imana rinini hanyuma afite ideni umugabo wiwe afite ideni nabo Imana yahamagariye umugabo wiwe ko abarongore kubera yuko nutasengera abana bawe nutasengera umugabo wawe nutasengera ishengero ninde wundi azobasengera kubera abashinga nawe bacu baca muri byinshi satani arabagwanya ninde azohaguruka basenge wundi muntu ni responsabilité yiwanje ntushaka kubaho udasenga kubera ninde azosengera abana bawe abana bagwaye ninde azobarambika kwibigaza avuga ati Mana umwana wanje mukize nibaza yuko umumama pasi adasenga numva umenga aba ariko ariba ikintu canke aba yikunze kurusha uko akunda naho nubwo yoba umugabo wawe yabigiyemo utabishaka uvuga ati oya je ibi ntavyo nashaka nibaza ni devoir si vyo ukora wumva ati reka ndabikora ni devoir yawe yo kumusengera nta wundi afise ahagarara ico gicaniro uvyumve yuko namwe mukunda namba ari umushinga nawe wawe ukunda nta wundi muntu afise wo kumuhagararira mu buryo bw'impemu abandi barashobora kubikora mugabo ni wewe uzi ni wowe umubona ko yasinziriye nabi kubera hari cari ko arimvira nubwo tobokime none abandi bazokisengera batakize rero nibaza ntibishoboka ntibikunda ko ubaho udasenga uri umugore canke umupfasoni yarongoye ku mukozi w'Imana ntibishoboka nawe uvyanka no musi usenga umwana ubwira Imana ati Imana umpe gukunda iki gikorwa kubera privilege deje ifo kufata kuba wosengera urya mukozi w'Imana kuba wosengera tureke kumubona nk'umuntu asanzwe hari igihe tubifata minenegwa kubera n'umugabo wacu turamana tukanamuneglige mugabo n'umukozi w'Imana Imana yatoranije kumusengera ni privilege c'est pas umutwaro c'est pas ikintu kirembereye ugifate nka privilege uvuga ati ni privilege Imana yampaye kuba noronka aka karyo ko gusengera umugabo wanje nkamufukana n'amasengesho yanje ku munsi
oh oya ifoko dusenga vraiment mama pasteur musenge uke nimumbwire ni ihe danger iyo umugore adasenga ari umugabo wiwe ni urumva hari ikibazo gikomeye mwoshaka kubabwira nk'umugore adasenga atamusengera ntaba bariko aramwexpose burya urashaka kuvuga ati nivyo umugabo wanje gusa muga satani yo yatatse arakwataka na wewe arashaka guca kuri yo kugira mushikire iyo utari kurasenga wikingire ntugire ngo ngo je ntibindaba na wewe uzoshikirwa yego reka turaba kandi kabazo none nk'abakozi b'Imana hari aho usanga bagenda bakaja mu gikorwa c'Imana ugasanga rero n'abagenda bakamara igihe batahari cyangwa ugasanga baguma ku rushengero nta mwanya w'umuhira none nk'umudamu w'umukozi w'Imana afise umushinga ntaye ameze gutyo yovyifatamwo gute ndashaka kubaha akanegdote ari mu pasteur twari ko turaganira we yagize mariage n'umuntu yari asanzwe ari umupasteur hanyuma adushingira intahe ingene akigira mariage yari yaryohewe nyine agateka abona ati mese ataha midi saa sita ntatahe ku mugoroba ntatahe akaba ari kuri eglise ariko yakira abantu haragera rero igihe nawe araruha aca ariyandikisha mu bantu bashaka kubonana na pasiteri aca arayitanga muri sekretariya hararamukirwa nawe aca aragenda aricara ati je nanje nanje kubaza ko jewe utandonkera umwanya abandi baronkera umwanya donc rero ugaca usanga n'ama blessure nibikomere ivyo rero bica bituma na mama pasteur bibagora gukunda kuko uca usanga babishize hamwe Imana n'ishengero ugasanga yahevye gusenga mugabo en réalité ari gikomera afise kwera uyu atamubona uyo mugabo wiwe so rero jewe ico nobabwira cambere nuko ifo kumenya langage y'umushinga ntaye wawe ifo kumenya ingene ushobora kumuvugisha apana ari muri vya bintu 500,000 atekanye ukamubwira ati niba bakunda kuja muri restaurant ingo tugende muri restaurant ukamuvugisha utekanye hamuti nanishaka tugire calendrier nanishaka tugire rendez-vous kugira natwe turonka umwanya si utapana kumuta kwikosa kuko jewe je suis convaincu yuko atamupasteur ava hasi avuga ati jewe sinzogaruka muhira kuva no munsi kuva saa moya gushika minwi nzoguma mwishengero oya mugabo afise telma muri we gushaka gukorera Imana kandi Imana baramuhaye iyo soif yabo bantu yayo mabrebi donc ntaba yabigize ashaka kubaza umufasha wiwe rero uyo mudamu ari muri iyo situation yamaze kubitegera gutyo ntamwegera mukondana amwegera kwanza mwapuye avuga ati ndabona kuri mu gikorwa ciza ndabona abantu bariko barafashwa kwera ivyo uri kurakora ati rero nanje nari nshaka dufate natwe akanya kacu ikintu nasanze muri culture burundaise tudafise ni vacances je sinzi ko je nakuriye ngaho ibujumbura sinibuka numva ngo papa na mama bagiye muri vacances barashobora gufata muri semaine vraiment bagafata umwanya wabo canke bakaduga ruguru mugabo ujya ruguru c'est pas vacances bagiye kujera ibintu byo ku matongo ibintu so gasanga ni ibintu biri ancré muri culture mugabo rero jewe nubatse ndi hanze twaba tuzi ko dufise une semaine muri décembre dufise 2 ou 3 semaines muci tugaca rero tuzipanga ko ari vacances rero dushitse dutanga gukora Imana gukora igikorwa c'Imana nga tugasanga si bose ntibiri muri culture niyo umuntu niyo batumiye le couple ngo dufate nko kuja kwigisha hanze bagiye kwigisha ntibagiye muri vacances rero ikintu no vraiment no conseil aba famille pastorale bose fata naho yo bari iyo ndwi uje Ngozi uje Muramvya uje Gitega uje mu Rumonge uve muri iyi uramutse uronse rero aho ugenda atana rezo yo ufise rero aho nivyo nyene bikenewe ukupe WhatsApp ata uguhamagara ivyo rero bintu bica bituma ari cadre mushaka kuganira ya ma frustration yaje kuko turumva ingo nyinshi zisambuka kandi birababaza abakozi b'Imana mugabo ntibatanga urugo bavuga ngo twereka tugire 10 ans tuzoce tuvana no biragenda biriyakimira hagaca hagira ahantu bigapasuka reka rero dutangure wewe watanga kubona amasinyo mu rugo rwawe tangura gufata ko kanya ubirondere hanyuma uprotege ta famille mu masengesho
mugabo uyu mubiri turimwo c'est un corps physique mufata ko kanya muje hamwe yego Madamu Alice we wumva wohanura iki cyane cyane nk'abo badamu bamaze kubona ivyo kuko n'abapasiteri turaza kubashika ko nabo nyene ariko umudamu yamaze kubona ico kintu ko kiba wumva nawe wo muhanura iki iyo vyifatamwo gute? icambere nibaza ko yosenga cyane kubera nibaza umupasiteri yemera urugo rwiwe ko rusufra cana mvuga nti none Imana ko yavuze yuko uzokunda umuryango wawe kugeza aho wowigura biri gute? Hanyuma umudamu je nibaza yuko atogerageza kuba kuramplace ico kibanza c'umugabo ko yanatiwe mu tuvuga ati ko papa ko umugabo wanje adahari reka cemba umugabo mu rugo, hanyuma bigakuruka nibagira yuko ubuzima ari urugo rw'abantu babiri byose usigaye bikora. Nibaza ko ari ukwimenyereza yabivuze neza kurondera umwanya mukavugana mbwaro n'abantu kubera uko gukunda igikorwa ishaka ry'igikorwa afise adashaka no kuvugana. Iyo bigeze ngaho none ukora iki? Nibaza Bibiliya irabivuga neza iyo hari conflit murabivugana vyanse ugahamagara abantu vyanse ugahamagara ishengero vyanse ukitabariza. Nibaza ko umuntu ari muri iyo situation vraiment akumva biramubabaje bikamushikana naho yanka igikorwa ahako yanka igikorwa c'Imana ubu n'umurimo w'Imana narondera abamufasha nareke kubigumana mu rugo wenyene abinume. Hari n'igihe ngira atarigera nabibwira umugabo ati ndagukumbura rega sindakubona abana ntibakubona ukihoza kumva wewe n'ivyo afise mu mutwe ati duteza gusangira saa sita mugabo wavuga ati aho nahira hose ndabiriye nyene ni sawa atarigera abona iyo yindi image. Rero nibaza kuyaga gusenga hanyuma vyanse Bibiliya iratwigisha ingene uko kutumvikana guhari ingene ubigenza. Ivyo byose umugabo wawe si umuntu mubi aho atamugenzi afise, arafise umugenzi, arafise abapasiteri bakorana canke arafise sinzi mugabo babandi nyene nta kumumara amazi babandi nyene bazi igikorwa c'Imana uburemere bwacu kubera ari abantu batazi bashi uburemere bw'igikorwa c'Imana ugiye kubitura ntaco bazogufasha. Ifo kumenya ati uyu muntu arazi uburemere bw'igikorwa c'Imana. Hariho uburemere bw'igikorwa c'Imana buzanana n'igikorwa c'Imana. Iyo rero utahuye n'abantu bazi ubwo buremere bamenye uko bagufasha. Abagufasha bose bakubwira ati mugabo babantu batawe ibanga akaba ari wowe ukavuga ati mumfashe ngaha hariho ikintu nkeneye kurwana naco kandi Imana irabikora. Yego Madame Francine wewe nawe wumva wo hanura iki? Murakoze. Jewe ico numva no hanura ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe uw'ikijuju arusambuza amaboko yiwe. Ico novuga ngo ni kimwe mu kibazo gishobora kuba mu rugo rw'abakozi b'Imana mu gihe ibintu mutavyumva kumwe. Ariko mwavuze ngo tuvuge ku badamu d'abord turashika jewe numva no hanura abadamu ikintu gisa n'ico Madame Aurélie ahejeje kuvuga. Nibaza ko tuba abamama bafise ivyiyumviro mugabo vya vyiyumviro bivuye muri ca kibanza co guhishurirwa. Harashobora kuba hari ikibazo ukavuga ati ibi bintu nkabivuga nabi birasambura kandi hako bisambura reka mpore ugahora udahoze. Ni kuvuga guhora ufise akantu mu mutima kataryoshe araje ntushushe mengo nyene avuye mu kabare canke ariko nagira nibutsa abamama nimba umukozi w'Imana ari we twubakanye ari ku kazi fata bazi ko bari ku kazi ahandi mu biro ntumusangayo ngo mutere inkuru. Ifoko tuje mu kibanza co kubanza kumutahura hama tuje no mu kibanza co kumva uburemere afise bw'igikorwa. Twavuze ko turiko tuvuga abadamu sivyo nitwishira mu kibanza ciwe ahubwo uzobikora neza uzomenya umwanya wo kuvugamwo muhemu yera akurongore uvuga ati ikintu ndakivuge ryari pana ko ndakivuga rushe pana ko ndakivuga mbona bitagenda reka nsenge muhemu yera ndongore menye ryari mvuga iki kintu hamwe no kuvuga tukaba dufise proposition tuba propose kimwe n'ico Madame avuze. Ikindi peut-être kuduga ruguru nibirebire uravye n'abana niki basi muri weekend nkavuga ati basi rimwe mu kwezi
tugenda ahantu turi babiri twicare ndabizi abapapa vje babirabagora kuko natwe abadamu hari igihe tubaronse iyo 30 minutes canke isaha ucuza n'amafuti yose yakoze bakaca banka kwitaba iyo programme benshi birabagora bavuga ati tuzobige urambwira ati nukuri tugenda hama ndabibira akabanga ba mama mu nyumva niyakwemerera ko muja muri ico kiganiro iryo rimwe ari guhaye reka mu kiganiro reka gutangura kuvuga amakosa abanza umubwira amakarite nubwira uti ndakunda ingene ukora ibi nibi hama amakosa basuyahereze ko kandi wiyoroheje kuko urumva aracumita benshi banka ikiganiro ko dushika tubarasa avuga ati aho nicara aragira liste kweri bamukaza wana vyanditse kugira ntuvyibagire rero numva ari ico kintu kurondera uwo mwanya ukamupropoza mupanga umwanya wanyu kora ndazi kuburushe baragukeneye ariko basi tufatira imwe muri uko kwezi uwo munsi uwo mugoroba n'umwana ntitumukeneye ni jewe nawe tuvugane tuganire ivyo bintu bizozana ubucuti kuko ndakivuze kuko nanje caramfashije umuntu kamurondera baramukeneye ndamubwira ntibasirimwe mu kwezi ntibiba hari igihe nyene usanga bitabaye iminsi yose mugabo nkabitahura kandi usanga muvuganye umengo ni murahembutse ari wowe uraruhuka ari warabona ko yakubabaza ukaruhuka bikaba bishasha dukreye dupropose ati tubikora ukuntu hamwe na mpwemu yera biragenda neza ijambo ntarari kwaka nagira uvuge ku bashinga ntahe nabo abakozi b'Imana twobahanura iki nabo kuko urumva nk'igihe adashobora kuronka umwanya ukwiye urugo madama bamukeneye ntiyaje muri urwo rugo aje mu murimo w'Imana wo mw'ishengero gusa twabonye ko urugo ari ryo shengero rikomeye none umupapa twomuhanura iki kugira ngo iryo shengero ryo mu rugo naryo rigire ubuzima kuko azoribazwa uwo muhanura iki uyo mupapa agenda agahera mu bikorwa vy'Imana ugasanga nta kanya aronkera madamu kuba papa bafise no sinovuga ngo ingeso bameze gutyo kuri bo nikosa kuko nkuko bakivuze urugo ishengero rya mbere n'urugo jewe ndi mu kibanza nkuko nabivuze co kumviriza abantu batandukanye ndazi mu bantu nakira cane ndamaze kumva kenshi ko abana b'abapastori n'abantu bakomeretse meme avant ntaraba mama pasteur narumva kwanza twanakuze je nakijijwe kera twanakuze bavuga ngo abana b'abapastori ntibakizwa kimwe mu bituma badakizwa n'ivyo bikomere umwana famille urayireka umupapa akaguma hiyo mu bikorwa vy'Imana umwana ageze mu myaka ya adolescence ntuzi abagenzi bafise ntuzi ryarataha woshika ari gusenga kuryama ntuzi biriko biraba ni kuvuga ngo hazogera wewe kuruha utahe umwana ku myaka yiwe yakuze nawe asohoke afise 30 ntuzomugumana nawe uzobushaje ugeze kuruhuka rero nagira mpanure abakozi b'Imana ntidushira ibikomere mu bana kuko jewe nk'umumama ndashobora kubijenga nkaraba ingene ndabivuga buhoro mugabo rya mwana azobibona ahore hama muri wa developing so yuko arondera hahungira kuko nubundi sindakubona nta kiganiro umpa kugira ngo tuganire rero numva ico mpanura abakozi b'Imana muyumvire ko ishengero rya mbere naba bana Imana yaduhezagije umumama w'abakuze peut-être ari ku rwego rwawe murasenga mugabo ujya mwana ntari kuri iyo niveau yo kuvuga ngo nsenge Imana inkomeze rero novuga ngo batwiyumvire ko abapapa jewe numva Bibiliya vraiment ndayikunda cyane kuko burya iri clair irabitubwira donc niba muri Bibiliya bavuze ati aime ta femme nkuko Kristo yakunze ishengero agushika hayipfira ntibavuga ati kunda ishengero gushikura ipfira oya kandi Yesu yarabikoze yavuze ati kunda umufasha wawe kunda ton épouse nkuko Yesu yakunze ishengero nukuvuga rero ko kumukunda burya hariho nk'ikintu je nshobora kukugirira wowe ukumva umengo nagukunze je kandi nabonye biri normal nikindi no kugirira je nibaza ngo ndikunda kwereka geste d'amour mugabo nta gico bikubwira nukuvuga kugira ukunda umuntu ifo yuko umenya nizihe geste nizihe act akunda ziba zimweretse yuko umukunda je nka jewe umuntu aje kumfasha akazi mba mbona ko ankunda umushinga nawe wanje umuntu je ni service umushinga nawe wanje arikundira vraiment ako ka restaurant ako ka plage wewe ni passer le temps de qualité wewe rero wamaze kumenya uri umushinga ntawe kamera il faut prendre le temps kugira umenye umufasha wawe ni gute ushobora kumukunda yumve ko wamukunze
umugore yumva akunzwe nta na kimwe atogukorera nubwo woca ugenda ukamara 5 jours de suite ahubwo uzosanga ariko aragufasha gupanga programme ati urazi buryo ubanza kubona naka imbere ya naka aragufasha gupanga vyose utaha usanga abana bameze neza kubera wamuhaye uwo mwanya ugo rukundo karumwereka rero niyo ushaka ko na eglise igenda neza burya eglise ashobora gupfa kwera umugore yego genda amaze kubona amashengero hariho la gestion y'urugo irinjira irashobora mutabikoze neza eglise yashobora gusambuka yego voilà donc alors que iyo wafata ko kanya wowe gusa hariho kera twe tugikizwa naje maze imyaka itari mike twe twakijijwe tumaze 23 ans twubatse kandi tumaze 23 ans dukorera Imana twakijijwe duca dutangura gukorera Imana hama rero hariho ikintu twara tuvuga yari what would Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait? On va twara aba jeune muri mu myaka 20 amaraso agishushe hama ugashika imbere ya situation hajya ntabashobora kubwira nti hange nandika gusa ati www donc what would Jesus do wwjd wowe nyene ugaca ubwo nyene ugaca none yaba Yesu ko Yesu turi kumwe ivyo wabikora donc rero niyo mukozi w'Imana guma wibuka uwo nyene uri kurakorera uwo nyene yagutumye ton employeur yakubwiye ati kunda uriya mufasha wawe nkuko je nakunze icengero gushika mve so rero muri ako kanya uheje kumara amasaha 10 kuri eglise ibuka rero ati none eske Yesu yari kubikora gutya wishe muri ico kibanza hama yo les récompenses impera ni nini ya cane gose kutabikora gutyo naho yo uri kuratuma na ministeri genda buhoro kandi ubikora neza yo yari kuja ku muvuduko utagira uko ngana ego madame Alice wo byumva gute we nabonye ko vraiment asha ubwo nabonye ko urutene ko gose ubona nk'umupapa vraiment atigera hakanya madamu iyo mupapa wumva bamutera kaye kamo ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro nukuri abariko ego abariko arisamburirako nk'inkoko ego hariho slogan umuntu yatwigishije avuga ngo happy wife happy family iyo ni slogan rero dukoresha iwacu ese nk'ubu iyo ndushe hari abana banje baca bamfasha bwa profite baronke vacances baca bagakoresha kwa papa wabo ariko nukuri rero umupasteur azi ko yahamagaye gukora igikorwa c'Imana iki si gikorwa c'umuntu ariko arakora ni igikorwa c'Imana Imana yonyene nizo guhema rero niwahitamo kugikora nabi kandi ubizi usoma Bibiliya imeri irahari mwijuru nibaza aho onye vraiment n'urubanza rwiwe n'Imana atezwa kuvyuka bizi mu mutwe ko namba ariko arafata nawo umugore wiwe canke abana biwe Imana izobimubaza kandi Imana irabibona kandi aranavyigisha reka aravyigisha abandi rero ntariko arabikora kandi Bibiliya iravuga ngo abantu bigisha ijambo ry'Imana nibo bazobazwa vyinshi rero nibaza yuko jewe abapasiteri bambabarira mbwa umupasiteri yumva hageze yuko abana canke umugore abaha imisigazwa ku mwanya wiwe ku mahera yiwe abapasiteri usanga amahera yabo abamwe muri eglise muhira bayasavye abanza kubabwira amajambo menshi uriko urabikora ubugira ibigira nkana rero ntugire ngo Imana ntibibona twebwe yabivuze neza umubosi we n'Imana rero namba adafise ubwoba yuko umubosi wiwe atariko aramukota neza akabandanya ivyonye akabandanya asambura uno musi usambuye umugore w'imvira ngo uriko urakoza ishengero ejo uzowasambuye ishengero ryose juste kubera utitwararitse ijambo ry'Imana rivuga rero jewe ico nobanura ni mugaruke ku ntango mwiyumviye ndiko nkorera nde uwo nkorera nsaba iki hanyuma ijambo ry'Imana rivuga umenye ukuri uca ugenda ukukore ego madame Francine yabivuze gatoyi ku bana
urumva nk'umupapa aguma ku ishengero aguma muri ivyo bima voyage ugasanga n'abana ntibashaka no gukizwa mbega muri ico gihe madamu yo bigenza gute? jewe nakuriye mu rugo dukijijwe. Nakuze tubona abavyeyi bakunda igikorwa, barashaje baracagikunda n'umutima wabo bose. Nibaza ngira uko nagenda kura narize Imana ni personnel, soit abana nibaza turera mu rugo rw'abantu bakijijwe ntibakizwa, kubera turitiranya gukizwa no kuba no kugenda nk'umuntu akijijwe, ugasanga baritonda mugabo nta Yesu bafise muri bo, kubera peut-être papa ntiyaronse uwo mwanya wo kumubwira Yesu nyakuri canke mama, mugabo umwana yakuze akakira Yesu wiwiwe, hari ukungene Imana imukiza akabona ati burya rero si papa si mama ni jewe na Yesu. Rero je nibaza ko nobwira abana cane, abana bumva ko bashaka guhana abavyeyi kubera batabaravye ngo kubera bari mu bikorwa vy'Imana bashaka guhana iyo Mana yatumye abavyeyi, nibaza ko nobakebura nkababwira ni Yesu na wewe. Ntuhana umuvyeyi mu vyo yakoze atazi, ashobora nawe nyene kuba atarabizi canke naho arashobora kuba yarabizi mugabo bikagorana. Rero nitwashika mw'ijuru Mana urabizi je sinakijije kubera papa wari wamuhamagaye pasteur, nibaza ivyo vyaramfashije jewe kuva nkuze, sinigera nshaka kuvana na Yesu ko narinzi ni jewe na Yesu. Nitwemerere n'abavyeyi babibafasha abana gutahura yuko hariho imigenderanire n'Imana na Yesu. Kenshi je nanje kenshi two navugana n'abana ba pasteur usanga kenshi batakijijwe, yego barasenze muhira muga ntibigeze bakira umwami Yesu, kandi ugasanga akuze arashikanye 20 yigenza neza, afise ingeso nziza, afise ibikomere vyinshi, n'umunyavyaha nk'abandi, kandi teza n'abanyavyaha nk'abandi bakeneye Yesu. Mugabo rero kenshi twimva ngo abana b'abakozi b'Imana ntibakeneye Yesu. Rero iyo ageze gukizwa rero aza gukizwa arafise ivyo bikomere vyose. Nico gituma mvuga nti abapasiteri, abamama pasiteri dufasha abana bakira umwami Yesu bakiri bato, hanyuma yari yabiciyeko twigisha abana bacu yuko ivyo abavyeyi ko barakora ari vyiza. Rega hari igihe twebwe nyene natwe tuvyica tukebereka ko atari vyiza, tukamenya ingene tubigira nk'abamama papa atabonetse muya, tukamenya ingene tubigira kubera uvuga ati uyu mutima w'umwana nuwa Yesu, Yesu arawukeneye. Tubafate nk'abagwayi, nk'abanyavyaha, nk'abandi bakeneye umwami Yesu. Yesu amaze kuja mu bugingo bwabo basigara bakunda igikorwa, ntibarinda no kubinginga. Yego niko novuga, nico camfashije jewe kandi nico no partage abandi. Yego je numva umengo je suis 100% d'accord, ivyo byose avuze vraiment nibyo. Abana ba pasteur turabibona ko des fois bigoye, mugabo usanga vyatanguriye ibaje ibimvira nk'uburi kurasenga ukavuga uti data wo mwijuru papa, ugasanga nta relation umwana afitanye na papa wiwe. Ni ukuvuga ko iyo ariko aravuga ati aba père papa, waca abona wa mu papa wiwe kw'isi. Donc iyo relation niyo kubanza ukayasenisa ukayigira neza umwana akiri muto. Je nama nibuka hariho example yabaye umwana aramena ikirahuri, kujya nyine umwana wese agira accident, hama agaza kubimbwira nkaca ndamukarira kubera ico kirahuri nagikunda. Hama rero papa w'umwana agaca ambwira ati rega niyasubira kumena ikindi ntazokubwira. Donc ugasanga ifo ko twiga gutanga la grâce, ntitwihute. So rero abo bana ba pasteur urumva yumvise papa pressure ko kiziribi ugaca ushika muhira kiziribi. Wa mwana rero acaguma abona ibintu byose kizira. None iyo mana wijako kubera iki? Kubera iyo mana wijako je nk'ubu unye mfise abana bari muri adolescence, arakubwira ati muri semaine je sishaka kujena, ni ego urabirekuriwe. Donc nukubareka nabo bakaba abana mbese umengo ntibemerewe kuba abana nk'abandi. Rero niyaba isi hanze igume batuma urutoki agaca ashika muhira nawe ukaba ari wowe ugira gutya, biragoye. Il faut ko tuba conscient
yaha bariko barakurira tukaba conscient y'amajambo bumva ega n'amajambo bumva burya mwishengero ntugire ngo abayoroshe ntaba yoroshe bakaba conscient tukaba conscient pardon y'uwo mwanya tubaha twebwe turi ico bita aba pasteur bivocationnel no kuvuga ko ntituri aba pasteur à temps plein tuba dufise tugira mwishengero muga tuba dufise n'amabizi bacu usanga rero utapanze uyo mwanya ngo abo bana nabo babone yuko baraza twe tuba turi ku mwanya wose mu eglise turi kumwe batubonye kandi uko batubonye ni gutyo tumeze no muhira muri company batubonye ni gutyo tumeze ni gutyo bimeze hanyuma tukabemerera kubona natwe bw'intege nke zacu kavuga ati urazi burya iyi business yo ngaha gutya iragoye twaciye tugira gutya twarafashe ideni ure two turasenga Imana idufashe kuyiriha tukavyandika requête umwana akaba biza ati uyu munsi turasenga Imana ikura amadeni muri famille yacu example Imana ikura ibinyi mu buzima bwacu ndakubwiye yuko umwana bibonye Imana yabikoze ntukeneye kuzomubwira amajambo menshi ego ntukeneye kuzomubwira amajambo menshi twebwe turafise umuhungu wacu wa 15 yakijijwe afise 14 yabatijwe afise 14 mugabo imbere yiwe hari bene benshi twabatiza kuri eglise tukamubaza akatubwira sindaba prêt tugasha tumureka mugabo ntikibuza ko abandi bantu bashaka kwiyumvira ibindi no reka tureke abana ba pasteur baba bana ikintu coco jewe vraiment ndi convaincu nuko abo bana ba pasteur Imana yabahamagaye gukorera Imana hari ubwo babizi hari ubwo batabizi bahamagaye gukorera Imana no kuvuga yuko wewe uri umuvyeyi wabo utegerezwa kubategura mu kubategura rero bigishe la grâce Imana yatugiriye grâce twe twakijijwe atari nk'uyu urumva yavukiye muri famille kijijwe twe twakijijwe twaraciye mu bufuti bwishi ntaco bitwaye kumuganiriza yamaze gukura ego ati je shitani yari yarantwaye ngaha mugabo Imana yarangaruye raba ingene aho Imana yacincisha abo twari kumwe naho utarinda uvuga amazina ngibi aho byabatwaye ebo bagumyemwo umwana akabona ko uri ouvert mu kiganira hama bisigaye uca umusengera uca umusengera ego uca umusengera uceka Saint Esprit gakora ego nawe nuko uvyumva basa n'ababivuze byose ariko nokongereza ko gato canke nosubiramwo gato nasanze abana ntibaraba ivyo tuvuga baraba ubuzima tubayeho kurya n'abavyeyi b'abapagani badakijijwe usanga umwana ameze nka nimba mama we yarakundana nkawe nimba papa we yarashwana nka niko n'ibintu vy'Imana babituvomamo kandi barakapta cyane ubuzima kurusha amajambo ni aho novugira ngo kenshi nibituma nibaza badakizwa hari gihe tuvuga batwumvira kuri eglise muga muhira tukabaho bundi buzima umwana akaca developa kugira face zibiri muri eglise ego ngaha no akivuze neza madame ikindi naco ifo kureka bakaba abana hari gihe dushaka kubashira kwijisho rikanura cyane wewe ni wambara uku wewe ntugira ukuwe ariko arabishaka urabimubujije umunsi muzoba mutari kumwe azosambuka reka bigire hama bizomushishe avuga ati mutima wanje numva ariko ico kintu mwima enjura uzoba udahari azokora ibirenze rero nibituma badakizwa turashaka kuba turabafunga ukamufunga nk'umuje umwana wanje yageze kumbwira mama je nshaka kuja muri ruwanje kubera iki je nshaka kuguma muhira kubera gushaka kuguma muhira ubwambere nkamutwara ku nguvu mugabo mu mutima ndavuga mureke kuko arakubahaze mugabo ntaca kimufasha ndavuga ni okay ikindi gihe ambwiye nzomureka aramira ngo ntavyo ashaka ni sawa bwa ntusigarura aba televiziyo uze kuyatsa tubuje mugabo avuga ni mwana bintu atanguye reka ndamureke nimba rero ubu hari umwana akunda ruwanje naho tuba tugiye mu rubanza twese avuga ngo nimugende mwese je ndagendayo kubera iki naramuhaye liberté yo kudashaka ndakuretse nkamubwira nti ntuzukurikira Imana ya mama canke ya papa kurikira Imana yawe mu gihe c'ikibazo caye mu bihe bigoye ntuzi igihe tuzobana ntuzi imyaka Imana yaduhaye kuguma amaboko yacu ariko wowe Imana yawe uzoyiguma ko igihe cyose aho uzoja hose aho nzoba muri kumwe developa kurondera Imana yawe personnel apana yiwanje canke ya papa rero ubu unye vyaraje kandi birantangaza n'igenda bagera no umunsi ninde tujana mu rubanza ni wowe wambere nyishura ngo jenja muri ruwanje umwe ni mugende avuga nti kameme kizima ntabimusugumiyemwo yabishatse rero ikintu nibaza giva kuri twebwe abapastori abana tubibashiramo ku nguvu
tuje gusenga ukamukwega adashaka arakubashe mugabo umutima wiwe uri kure ntuzi ivyo ariko aragira ndazi n'uwatwara abana amasaha y'igikorane umwana agaca acomoka agaca agaruka igikorane giheze umunsi umwe bamufata ataraza rero yakivuze neza bareke muha iyo liberté yo guhitamwo twe turashaka kubahitiramwo bakaza bataje naho rero abana badakizwa ikindi naco ico baturabako tumenye ngo turiko tuvuga ubutumwa double si bimwe vyo kuri eglise vyakuri kuko hariya niyabona uri mutagatifu muhiruka buri umuntu w'amadega azofata ivyakwera pana ivyo vyo muri eglise tuvuga ubutumwa mu ngeso zacu niyo vyoba hari ikintu kitagendeka hagati y'abavyeyi nk'ivyo dufate vy'imyanya tuntu duto hari igihe dutsitazwa n'ubusa ugasanga umwana ariko akapta imitima yanyu nubwo mutovuga hogare yawe yayifashe rero tumenye ngo turaba pastori double imbere y'abana bacu tubafashe mu buzima buri imbere hari ikindi nashaka kuvuga gihora gitsitaza abana mpora numva ugasanga nk'ubu uye nta buzima bafise haba hari abantu benshi batetse bariko barazimana abashitsi buzuye babadyamitse hasi muri saro ivyo mwobivuga kwiki nishaka gutuma abana bumva umuhamagaro w'umuvyeyi batawukunda Madame Alice tuganiriza gatoya bashe namba hariho mama pasteur no papa pasteur ariko baratwumviriza ico kintu tukireke bakireke babireke cyane muhira habe muhira bashatse kuzana umushitsi bategura abana nibavuga ati oya hanyuma ntibaze bamuzane yego kubera birica abana burya nasanze abana baguma ubiretse umwana ama emotion arashaka gufatana n'uyu muntu uwo muntu ntazosubire kuboneka cyane ntazosubire kugaruka ico gikomere kugira ugikure n'ibindi byinshi abana bagira amadwa yabo igitanda ciwe n'igitanda ciwe twashatse Imana iduhamagarira kuba abantu dutanga nama mwashatse kugira neza umuntu mubanze mubone yuko ata muntu wiko birababaza ntubishiremwo ati kandi mama na papa badesize munzi wabo kubera hajya ni munzi wabo birababaza cyane kandi barabikurana rero nibaza ico kintu twokireka bishoboka hari igihe vraiment bitaba bishoboka kubera umuntu akeneye indaro mugabo pana ngo kubera ngo ni mama pastor ngo kubera tuba pastor tegezwa kwakira abantu bose ntibikunda namwe bwe birabaremera kujya bituremera twebwe dukuze n'abana birabaremera biba ari ibintu vyoganije canke namba mushaka kubakira nimugira ivyumba 5 aho bashikira abashitsi hanyuma abana aho baryama numva umenga ndiko ndaba strict canke ndiko ndabivuga uko ndavyumva mugabo vraiment n'ikintu nikiryoshye ashobora gukunda Imana mugabo ako kana ntigahera mu vyumba gute ashaje ivyo bya 5 chambres ndabishigikiye cyane urumva nukugira dutegerezwa kugira très attention ega burya no mu muryango urashobora kwakira umuntu ugasanga ni wazanye ingorane yego ugasanga ni wazanye ingorane tureke no kubana gusa no muri couple urumva rero no kugira attention umuntu nivyo akaba afise Imana yaramushoboje vraiment kuronka iyo chambre y'abashitsi akaba iyo chambre y'abashitsi ariko gukura umwana muri chambre yiwe je ntwaranganira n'abantu tungana bakuriye muri famille pastorale akakubwira ati jewe sinigeze ngira chambre ati jewe twamye tujyama muri saro jewe agaca akubwira ati je naho wompiki sishobora gukorera Imana mugabo uwo muntu ugasanga muganira afise la parole muri we ukabona ko byakwiriwe wari ukwiye kuba umukozi w'Imana mugabo akaba yaramaze mu mutwe akafise bya bikomere ariko arakura ico ni ikintu twebwe iwacu tugira turakigira ko très attention je mu kazi nkora banyita madame la directrice kuri eglise bakanyita first lady cyangwa mama pasteur mugabo iyo modoka ishize muri station nitwa mama nukuvuga ko ninjiye muri iyo nzu ni mama nivyo hari igihe bishika tukakira umuntu muhira muga twicara hanze canke ku rubaraza hanyuma
abana bakamenya ko bashobora gukubita amakiribiti yose bashaka nta kibazo ni wabo bakaba bazi ko kuko tutrajone burya natwebwe usanga tufise ukuntu utegerezwa kumera ari mu kazi utegerezwa kumera gutya ari kuri eglise utegerezwa kumera gutya mugabo washika muhira ukisanzura nyene tute haje uvuga uti voilà ushaka kwambara ku gakabutura ukakamba ni muhira ni wawe ni uri libre ivyo bintu rejewe twe muhira turabitana ko gose abana babe libre na twebwe tube libre ego nukugira très attention kandi aussi iyi si yaranduye eko iyi si yaranduye cane gose ugaca usanga haro nk'abantu baza we wabona umengo baje kugira bakorera Imana baje kugira ikimbwa ugasanga baje konona iyo miryango yacu donc rero no kugira très attention famille pastorale yoyo ashana kubaka ama 5 metres tout autour y'inzu umuntu agashira amamure y'amasengesho bien sûr mugabo umuntu agaproteja iyo lieu sacré ego by'indaro byo kubuza liberté donc espace abana muvuga kwiki numva novuga nk'ico abandi bavuze abana nukubagisha inama uko bakura umwana araraba ikibanza umuha iyo utamuha ikibanza ni vya bindi usanga mu mutima we waja kure yawe ugasanga afite utuntu twiwapanga utazopfa umenya kubera nawe ntumukonsidera aje muri bo wowe uradesize ntacu mubajije jewe baramaze kunyankira kwakira umuntu rero mama pasteur saduse imitima myiza guma ari karibu nare kandi navuze ni muhemu yero urakoze vraiment ndababaze mubona gutuye umuntu aje ngo ya mama ngo ya vya kweli okay ndabireka jewe nabona imengo birashoboka rero ndabona ko iyo tudesize utabanje kumushiramwo arahora kubera kubashe mugabo uramwimye bwa burenganzira bwiwe si wabo uri kukura eglise uzana muhira ifoko tutandukanya ivyo bintu kugira ngo ishengero rya mbere dufise iri kure ritsitaye ngo ejo bigaruke nk'ikintu kiturasa kuko ni yagira imico mibi kubera ivyo uri kurakora ejo bizokubabaza kandi vyakuvuye kutabizi kandi nongeye kuri ico si imisi yose banka fete bashaka gusubereke ko wabibashizemwo awundi abana ba pastor nimba twigisha ishengero gukundana n'abana bacu barakundana ko baranabitubonamwo si imisi yose banka mugari igihe wumva umengo yewe reka kubigira vyinshi uyu si umwanya wavyo kandi biradufasha kuko hari igihe nyene usanga tuhakwa kurenza urugero dukomeze mbega nigiki twohanura abadamu b'abakozi b'Imana batanezererwa umuhamagaro w'abashingantahe babo kuko hariho abantu vraiment uwumva ntacyo bibabwira hari n'aho batajyana gusenga kandi ari pasiteri ibyo ntibifise ingaruka ikomeye ku ishengero madamu Francine ni ikibazo gikomeye mugabo numva umenga harimwo nuko bataraha ngo tubabaze canke dufatiye kuri twebwe abamama pasiteri turaha canke abazobijamwo sinzi ko ico kibazo kiza kuzamwo nibaza yuko umumama pasiteri adashigikira umuhamagaro wiwe ni intambamyi ku mugabo wiwe kandi vy'ukuri hariho amavuta umugabo atazoshikamwo mu gihe atari akompanye n'umudamu wiwe hariho inkomezi atazokoresha rero novuga ngo hagati yabo ubwabo hariho intambara ziba ziri expose kuko umugabo hamwe n'umuhamagaro nico yumva yubaha Imana d'abord nubwo nujya ategerezwa kumwubaha hariho ikizoruta ikindi hama umudamu kubera atavyumva ngo mwakompanye hazokwama hari ukugongana mu yandi majambo ingaruka izohaba kuri uyo mukozi w'Imana ni nkuko ntazoba afise muhira azogenda kore ashiremo inguvu atahe umugore amuraba nabi atahe mugore yatsitaye atahe ntamwakiriye uko yategerezwa kumwakira ni kuvuga ngo biragoye ko azokorera Imana mu mwidegemvyo wose ni naco gituma muri iyi minsi nkuko musinze umuntu yagicishijemo izo ntambara ni nyinshi mu bakozi b'Imana usanga hari ugutandukana wobaza cane wovuga ngo ntashigikira wobaza inge ivyo bintu bigenda gute ko urugo rw'abakozi b'Imana basambuka umudamu ari mu vyiwe umupasiteri wundi ari mu vyiwe nukuri ba mama turabahanuye nk'abari muri ico kibanza mushigikira abatware banyu
kuko utamushigikiye wewe nta wundi muntu azomushigikira wa mbere, kuko ni wowe uzomubwira ati komeza, ni wowe uzomubwira ati aha anye tubikore gutya. Arakeneye iciyumviro cawe, arakeneye inama yawe, arakeneye amasengesho yawe, kandi ivyo bizosaba kuba kuri rwa rwego rwo kurondera Imana, ubu mu mama asenga kugira ushobore kwakompanya umugabo mu muhamagaro wiwe. Donc ni ikibazo gikomeye. Je ndashobora gutanga akarorero kuri jewe nkuko nababwiye twe twaba mu mahanga, hama rero umushinga nawe wanje arambwira ati Imana itubwiye gutaha gukorera i Burundi. Hanyuma nk'umumama kandi naho ubusenga canke udasenga ushitanga kwibaza mbega babana amashuri bizogenda gute, mbega vyakwere ngo mbamve mu gihugu vyitwa ngo kiratunze gifise byose, ngende muri ca gihugu mpeje gusoma kuri Google ko ari ico gihugu gikenye ku isi. Hanyuma Imana iradushoboza, je ndabanza ndaza n'abana umwaka ava ndahamara amezi make nsenga. Donc ivyo nivyo nashaka ufite kwankoraje aba mama, senga mvuga nti okay, niba Khayel Marie wakimubwiye nanje kinshiremwo, nukuvuga ko ngenze ngahi Bujumbura naca nguma ya ma blockage je nabona niyo naca mpimana. Mana none wowe ndabira ya mashuri nawe birabe ndabira abaganga ndabira kimuka Imana gacinga iminyereka ama solution inyereka ko bizogenda neza. Nukuri hageze gutahanije na jo wambere, kuko naciye mvanga ndasubira inyuma namaze kubona ibibazo byose nabajije Imana igenda iranyishura kimwe. Burya ufitaniye relation n'Imana, ufitaniye relation n'Imana, c'est pas que vyoroshe, mugabo ico bifasha nuko iyo Mana irakubwira. Je ndakunda kubwira Imana nti nanje mpa preuve, kujya wamubwiye nanje vraiment mpa preuve. Rero Imana igenda iranyereka. Hama rero avuze umva hone na 2018 avuze 2019 ati uyu mwaka turataha, naciye mvuga nti sawa, ca ntangura kubipanga kubera ni jewe mufasha. Donc urumva n'uyo mu mama pastor atari ko aramufasha, ugira ukura hatata mission kubera Imana yakureme kugira umufasha. Imana yakureme kugira umufasha, uza rero kuba umufasha ku muntu akeneye gufashwa. So rero nije naciye mpanga vyose, je nashise nko muri juillet, we aza gushika muri septembre. Kandi ubunye ndiko ndaraba nkavuga nti hari igihe mbona ibintu Imana yiko irakora, nkavuga nti mbega Mana iyo mvugaho yaye vyagenda gute. Rero uyu mama pastor abona umengo nta mushigiki umushinga ntahe wiwe, cakabona umengo ivyo bintu ese kuri siri ko Imana yaguhamagaye. Erega Imana ntiyakangutswe. Imana ntiyakangutswe imbere yuko ikurema, imbere yuko ikurema yari yamaze gweza gucapa ubwo buzima. So ntaco bimaze kugira bras de fer, ja kumavi ubaza Imana ati mbe Mana bite gute wabipanze gute. Nukuri Imana irihevera, hama uyibwira uti jewe ndumva ntari comfortable niki je ndakunda kwandika nkandi nkavuga nti jewe kimbona arico iyo mpamba imbona ariyo problem nkavyandika, hanyuma kimwe uri kurasenga Imana ikigenda iragikuramo, kandi gikuyemo ucu gifuta. Umaze kubona wafuse 3 kuri 5 ucutangura kwa avancer wewe nyene, none arindira ngo avuge menshi, ucutangura kwa avancer wewe nyene. Ego voilà, niyo encouragement numva nobaha. Madame Alice mwumva mwo bankuraje gute? Jewe uko no bankoraje nuko bamenya yuko ari privilege gukorera Imana, kuba umugabo wakorera Imana, kuba wararongoye kuri urya mugabo ni privilege kubera uri muri bake. Si ntubifate nk'ibisanzwe, uri muri bake, hanyuma umaze kubona ko ari privilege Imana yaguhaye uzoguha kubikunda. Nitubibone kenshi hari byinshi bitera umuntu kugeza aho agera aho hantu, mugabo aho guma wiyibutsa ati ni privilege, aho umvise urushe canke habaye ikintu kavuga ati sinzosubira iraza akagaye ngayo, ukacayo ati ni privilege, si benshi turi bake. Ucayo ati igituma yatoye wewe ucifata nka privilege, hanyuma ibindi bizogenda birakoreka. Yego nukuri murakoze cyane mwemwe, kugira ngo murabona ko twabazaniye abashitsi bameze neza, baduhanuye twese twumviyeho, ariko turangiza hariho ugwaruka. Urumva
ari isengesho ati mana nifuza kuzorongwa na pasiteri urumva ni isengesho ryawe uyu munsi mbe mwebwe nk'abavyeyi mubimazemo igihe mwobahanura iki ijambo rya nyuma ryo kubatekerera abazobyinjiramwo bamenye ngo hari ikintu gikomeye binjiyemo kandi wose kiryoshe aravuze ati ni privilege nibyo bwemo yego kwitwa muka pastori biraryoshe mugabo wose harimo ikiguzi rero nagira ngo madame Francine uhanura uko gwaruka murakoze ku mijambo numva ikintu nohanura abakobwa bimirije kuja muri urwo rugo kubakana n'abakozi b'Imana. Ikintu ca mbere ni ukumenya neza udakekeranya vy'ukuri uwo muntu mugiye gufatanya urugendo, kuko nimba ari isanganya ya mbere ni uguhusha umuntu Imana yaguteguriye, kuko nimba ari we vy'ukuri Imana igushiramwo amakapasite yose yo kumwakompanya mu co Imana yamuhamagariye, mugabo uswase ugafatana n'utari we, novuga ngo biragoye kukorera muri ico kibanza kuko ntisico uri kurakoreramo. Rero intango itari sûre, ejo haba fissure nyinshi zo gusambuka, haba imigaga myinshi tuma udashika utegerezwa gushika. Ari umutware araruha, ari we uraruha kuko si mwebwe, hariho uyundi yategerezwa kuba muri ico kibanza. Donc ni ikintu co gusengera ukamenya neza udakekeranya ngo Imana yambariye. Kandi nimba jewe nshobora kuvugana n'abadamu baraha ukanyumva, Imana irafise kapasite zose zo kukubwira ukumva. Nukuri ndemeza cane ko Imana ivuga. Kibazo kihora kiba hari gihe twihuta kuko wamaze gukunda ntiwumve ico Imana ivuga, hakaca haba insanganya ziri imbere. Rero novuga ngo intango ibaye nziza ibikurikira biroroha, ariko tumenye neza ngo Imana hari ikintu yambariye. Yego. Ego ndavyumva uko nyene nkaca nongera ko imbere yuko mufatana n'uyo muntu, uyo mu jeune fille foko ubanza ukimenya ukaba ufitana iyo relation n'Imana yawe, kandi relation vraiment iri direct, itari kubera ati ni kubera umufasha wanje ari pasteur, no, ukaba wewe nawe warize kumva ijwi ry'Imana udakekeranya uvuga uti ihanye ni Imana ivuze, kubera uzobikenera cyane gose hanyuma uca utangura gukora uronse umumama pasteur wo ukorera ni vyiza cyane gose, kuko bica bitangura kukwereka ibikurindiriye biri imbere. Yego hariho vyinshi twe twaguyemo, n'est-ce pas? Twaguyemo mugabo ko dufise Saint Esprit kagendera gufasha, hari ivyo tugira bitari vyo, ariko Imana ikiyaranje kabikosora. Hari nkaje hari gihe nkara hama naho umuntu yoza kumbwira ati wakaze, ndavuga nti nta kibazo, ahubwo Imana ishimwe ubumenyi narakijijwe vya kweri kweri, hariho vyinshi Imana yarakuyemwo. Iyo waza iya 5 mbega yewe wari kubashoke. Donc rero nkaca ndakonkuraje mu jeune fille, wewe wimenye ugira iyo relation yawe n'Imana hatari mu wundi muntu, ari wewe n'Imana. Deuxième chose, rondera utangura gukora. Rondera utangura gukora ukorera uyundi mu mama pasteur, hariho vyinshi, hari imihezagiro myinshi uzoronkamwe. Merci. Madame Alice. Jewe nibaza uriko arabisaba réellement kubera afise umuhamagaro sawa, no mwaka waje abandanya usenga iyo sengesho, kubera ni Imana iriko iraguhamagarira kugira ufashe uwo yateguye kugira ngo akore igikorwa ciwe. Mugabo umuntu ariko arabisengera kubera yumvira ngo mama pasteur bagenda bamuteruriye amasakoshi, umugore wa pasteur yicara imbere, hariho abariko barabisenga kubera ivyo. Uwo rero ndamudekwaje, ndavuga nti ntusubire kubisengera kuko ni bango rirengeye kwicara kuri irya ntebe, kuhamagagwa izina, birarengeye ivyo. Nubanza ubireke, ugire imigenderanire yawe n'Imana ibe fort, muga ntubisenga kubera naka. Nturi naka uri wewe, mugabo namba réellement Imana yarabigushizemo, kumva n'umuhamagaro n'umutwaro ufise ubandanye. Nukuri Mana, nukuri ntacyo mudakoze. Ndibaza yuko abakunzi bacu nukuri naringerageje ko babariza, naje nariko ndibariza, naje hari ibyo nkuyemwo. Nukuri numva ndabashimira cyane gose, mwevuye ku mutima. Imana ibahezagire cyane.
mwatanze umwanya wanyu muri ya yindi twamye tuvuga igoye mwawugirinyose ko muravuga muti reka tugende gufasha ishengero ry'Imana nukuri b'Imana ntishobora kubibona tuza kubihembera akanya kose twatanze mu bwami bw'Imana Imana ndazi kwigahemba neza rero turabashimiye cyane muturamukirize abo muhira muturabashinga ntahe n'abana amanagira nsabe Madame Alisa turangirize ashima Imana kubyakoretse byose ashima Imana ko niki kiganiro kizofasha imitima myinshi nkemu yera abemwo ata prepare imitima yo yakire cyane murakoze Mana twavuze nk'abantu ariko Mana Yesu turazi kumwemerera ari muri twebwe kandi yarikomeza kugira ngo ahingure amajambo yacu ayagire ayumvikana hanyuma abayakira ashobore kuyakira Mana turasenga mutegure imitima y'abazoyakira bayakire ngo badaciriwe urubanza ariko Mana Yesu ko ari mu gukosorwa cyangwa ari mu gutegurwa kugira ngo babe beza kurusha mu gukora ivyo baduhamagariye Mana icyubahiro badaye kutugirira neza badaye kugira neza umuntu wese ariko arakurikirana iki kiganiro bantu batezagire mwami by'iwabo umuntu wese aronka iciwe wamuteguriye muri iki